Ibohero rikuru rya Muramvya ryubatswe mu mwaka w'1943 ku ntwaro y'abakoroni, rikaba ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo bagera kwijana gusa. Mu vyegeranyo vyamwe mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu vyo mu mpera z'umwaka w'2024 bikaba vyarerekanye ko muri iryo bohero habarizwa abanyororo bagera ku 1,100. Ivyo biharuro vy'umurengera bikaba bituma abanyororo batoroherwa mu kuronka aho bakika umusaya, kuko usanga bamwe muri bo baryama hasi atavyo kwifuka bafise, baribwa n'imibu, abandi nabo bagakurakuranwa mu kuryama. Muri kino gihe rero amasoko yacu amwe ibohero rikuru rya Muramvya amenyesha ko umunyororo wese ashaka kuronka icumba aryamamwo arihishwa amafaranga angana n'ibihumbi 70, uretse icumba bita VIP aho kirihishwa amafaranga angana n'ibihumbi 140 vy'amarundi. Amasoko yacu abandanya ashikiriza ko badafise ayo mafaranga ari bo benshi, aho usanga baryamye munsi y'ibitanda, abandi nabo bakaryama muri koridori itagira umuco aho bita mu kirongozi. Ibintu bisa nk'ivyo nyene mw'ibohero rikuru rya Rumonge, aho iyo ngendo yo kurisha abafungwa amafaranga kugira baronke ivyumba vyo kuryamamwo naho nyene yibonekeza. Aho mw'ibohero rikuru rya Rumonge abanyororo bakaba ari amafaranga ari munsi canke angana n'ibihumbi 200 y'amarundi, nk'uko amakuru dukura muri iryo bohero avyemeza. Umwe mu banyororo bo ngaho mw'ibohero rikuru rya Rumonge akaba agira ati: nduguriye twamugina, aha kuryama si ukuruhuka, nukugwana buri munsi kugira umuntu aronke akabanza kugira ashobore guhema, arabe ko bwoca ndugaye twamugina. Abo banyororo basaba abajejwe igisata c'amabohero mu Burundi gukora ibishoboka kugira ibitigiri vy'abafunzwe bigabanuke mu ntumbero yo kuronka aho bakika umusaya biboroheye. Mu makuru yacu azokurikira tuzobabwira ingene vyifashe mu mabohero ya Bubanza na Ruyigi.